Uburongozi bwa komine Gitega bufadikanije n'abajejwe inyubako ku rwego rw'intara ya Gitega Obuha, igipolisi kijeje gukinga ibiza bashize mu ngiro kuri wa mbere genekerezo rya 13 mu kakaro 2026 muri quartier Zege su quartier Kabashikiro. Iho cyo gusambura inyubakwa yari yubatswe mu buryo bunyuranye n'amategeko, inyuma yaho nyenewe yari yanse kubahiriza ingingo yari yahawe n'inzego zibijejwe. Cyo ko rero ngo cyakozwe mu gushira mu ngiro ingingo zafashwe n'ikigo Obuha uwo mwene gihugu yari yubatse adafise uruhusha rwemewe kandi akabandanya ibikorwa vyo kubaka kandi yari ategetswe kubihagarika. Ikirenze ivyo rero uwo mwene gihugu akaba yari yubatse mu bwinjiriro bw'umubanyi wiwe aranamuzibiranya. Urongoye ikigo Obuha ku rwego rw'intara ya Gitega Niyonzima Emery nawe akaba yamenyesheje ko babanje kumuganiriza no kumuhanura, baranamusigurira ingaruka zo kutubahiriza amategeko kandi bamusaba ko yokwibomorera iyo nyubakwa wenyene, ariko ntiyabishize mu ngiro. Yameje kandi ko amategeko ategekanya ibihano bifatirwa abatubahirije amategeko. Bafashije kino gikorwa benshi barabiza abatwaye dusanzwe dukorana. Iki gikorwa uyu muntu bamuhagaritse kuva kera, ngira mwarabibonye ako tutari twagize kumugoragoza. Rero kuno musi hejuru ko nabaje kudufasha kino gikorwa kirafise ico gisigura cyane, kuko mu bisanzwe yagaye uburongozi buhari, agaya n'abajejwe mu ntwaro bose. Rero kubona tuje kugira ngo tubikurikize no musi twaje kugira ngo usubire tumusigurire amaketa mwamwe yaronse ryaba iryo kumuhagarika ryaba iryo kuvyibomorera. Rero ko yanse kuvyibomorera twafashe ingingo yo kuza kubimufasha, ubwabo ntibihereye ngaha kuvuga uyu aca basomera amategeko. Twagendanye n'ubujejwe amategeko mu kigo Obuha imirongo ngira nk'itatu, uvuga umuntu yo byase ko yibomora turamufasha kubomora, mugabo uburyo byabomoweko azoheza aburihishwe imbere y'amategeko. Aha mu bisanzwe nuko turi muri leta mvyeyi yakwiye ibindi bihano mperekeza kuko gusuzugura inzego. Ujejwe amategeko mu kigo Obuha akaba yasomye zimwe mu ngingo zibwirizwa rigenga ibisagara, inyubako n'uburaro mu Burundi, yongera yerekana n'amategeko yarenzwe hamwe n'ibihano bitegekanijwe kugira ngo uwo mwene gihugu ntazavuge ko yarenganijwe. Yo mu ibwirizwa rwa numero 1/09 nibwirizwa rigenga itunganywa ry'ibisagara, inyubako hamwe n'uburaro mu Burundi, byasinywe mu 2016. Ingingo y'ijana na 12 imutegeka cyo kimwe n'abandi bene gihugu bose imbere y'ukubaka mu gisagara kuza gusaba uruhusha muri Obuha imbere y'uko yubaka. None uyu ntiyigeze aza gusaba uruhusha, kuko n'igihe yagira ngo aje kurusaba bamubwiye yuko yosubira inyuma akabanza kuja gutunganya ibijanye naho giye yubake, kuko ntibyakunda ko ashobora kuhubaka. Hanyuma hariho ingingo y'ijana na 17 yo nayivuga yuko mu karongo kayo ka mbere yuko impamvu zishobora gutuma umuntu batamuruhusha no kubera ashobora kubangamira n'umutekano, kandi murabona yuko ngahantu yagomba kubaka arabangamira umutekano cyane w'umubanyi yubakiye mu irembo. Mu ngingo y'ijana na 42 ategerezwa gucibwa amande. Hanyuma mu ngingo y'ijana na 45 ari nayo iriko irashirwa mu ngiro muri kano kanya turimo, iyo umuntu yubatse hanyuma inzego zibijejwe zikabona yuko yubatse aho nyanza amategeko, ziraheza zikamwandikira zikamumenyesha inyuma y'ikiringo gitekanijwe n'amategeko, zigaheza zikaza zigashiramwo uburyo n'inguvu bikabomorwa. Gutyo kandi bimaze kubomorwa mwene kuibomoregwa agacaza kuriha amafaranga yakoze. Rero marke naho atari ngaha yanse kuza kwitaba ngaha, nibihereye ngaha azoza kuriha buno buryo bwakoze. Ivyo ni bitekanijwe n'amategeko. Twakoze ibintu dukuye mu kirere, twakoze ibijanye n'intunganyo y'ibisagara ingene bitegerezwa gukorwa, haba kuri marke no ku bandi bose abavyumvise n'abandi batari ngaha bose
babone yuko ibi ari byo tugereza kubaha twese ataramavuye. Mutanteri wa komine Gitega muganga Jacques Nduwimana nawe akaba yasavye abenegihugu bose kubanza gusaba impusha zo kubaka ku nzego zifitiye ububasha imbere yo gutangura ibikorwa vyabo. Yasavye kandi abo benegihugu kubaha amategeko n'inzego za leta kuko ziriho kugira ngo zibatunganirize gutyo boye kwitwa abagarariji. Yaciye abahamagarira kuvavanura n'ingendo yo kutubahiriza amategeko. Tubone n'akaryo yuko twotanga impanuro ku benegihugu bashitse ngaha kumbe n'abazishikirize n'abandi yuko kizira kikazirizwa kubaka mu gisagara umuntu atabanje gusaba uburenganzira inzego zibijejwe zijeje gutunganya igisagara. Kandi tukamenyesha n'abenegihugu twasaba kubibutsa yuko iyo umuntu afise ikimubaki yitura inzego hakwigirira ibyo nyene wenyene yumva ashatse kuko uyu ntiyigeze yizera inzego kuko inzego nivyo zaraje ngaha turavugana nawe ariko ibyo twamutegetse gukora ntavyo yigeze yubahiriza. Ico rero twosaba kubibutsa yuko inzego zihari ari inzego zihari kugira zibatunganirize ibyo zibonye ko bitabereye hakurikijwe amategeko bakabibamenyesha nigomba kugira ngo vyubahirize. N'ahandi ho umuntu ashafatwa nk'umugararije. None rero aho dukeburana atumenyesha yuko ino ngendo atari nziza cyane ari ingendo iza ihonyanga amategeko, ingengo iza isuzugura inzego kuko zari zahaciye ziravuga ibyokorwa muga ntivyubahirizwa. Uwo muntu rero turamukebuye kandi ukebura n'abandi yuko ingendo yo kutubahiriza amategeko, ingendo yo kutubahiriza inzego, ingendo yo kutubaha n'ababanyi mu bana ukabakorera ikibinyiki ari ingendo idahwanye n'amategeko kandi tudashobora gusasira indava aha muri komine nziza ya Gitega. None rero sinokwibanda ndarandira nico kiko catuzanye kandi tubasaba yuko ibitwa vyakozwe hano byoba umuziro tutosubira kubibona ahandi hantu kuko n'ibintu biteye isoni bitukisha mbere n'inzego bitukisha mbere no wabiko